Abateze amatwi mwese ndabaramukije, kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagizo ngo bagende bahindure amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radiyo Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu vyo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ijambo ry'uyu munsi tuvuga ko rivuga ngo ukwihana nyakuri gufise ivyamwa. Turakoresha akarorero k'umuntu yitwa Zakayo. Inkuru ya Zakayo tubisanga muri Luka igice ca 19 duhere ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'10. Iyi nkuru iratubwira Zakayo uwo yariwe. Zakayo ngo yari umutoza kori, kandi ngo Zakayo yari umuntu mugufi. Yesu yariko araca mu ahantu hitwa Yeriko. Ahageze bigaragara yuko Zakayo yari amaze kumva inkuru za Yesu, ngo yifuje kumubona, ariko ngo yari afise ikibazo, yari mugufi. Ubwo yari mugufi rero ngo atora umugambi wo kwirukanga imbere, yurira igiti kugira ngo agerageze kubona Yesu. Bibiliya iratubwira ngo Yesu ageze munsi y'ico giti ngo aca arahagarara, ngo ahamagara Zakayo aramubwira ati, yewe Zakayo ururuka, uyu munsi ndari wawe. Zakayo ngo agira umunezero mwinshi cane, ngo aruruka nyaruka, hanyuma yakira umushitsi wiwe. Uyu munsi agenda kwakira umushitsi wiwe mu nzu yiwe. Zakayo yari umuntu w'umutunzi, kandi bigaragara ko yari afise aho yakuye ubwo butunzi. Igikorwa c'ubutoza kori yakora cari igikorwa kimwinjiriza amafaranga, ariko kandi ico gikorwa cari igikorwa gituma adakundwa n'abiwabo. Yari umwisirayeli, yari umuyuda, ariko ntabwo yakundwa n'abisirayeli iwabo. Uti kubera iki? Igituma nuko kuba umutoza kori vyavuga ngo yaba ari umukozi w'abaroma. Kubera rero atakorera abisirayeli, ubwoko bw'iwabo agakorera abanyamahanga, vyatuma abiwabo bamubona nk'umuhemu, bigatuma rero babanka. Ntabwo abatoza kori bari bakunzwe n'abiwabo. Si ico gusa, abatoza kori bafatwa ko ari abanyavyaha. Bivuga ngo igikorwa cabo caba kigaragara yuko gifatanye n'ukwiba, n'ukunyonora, n'ukunyuruza, n'ukurenzako. Mu gutoza ikori kwabo bararenzako amafaranga bajejwe gutoza, bagatoza ayarenze. Ubu niwe Zakayo rero yifuje kubona Yesu. Ubu niwe Zakayo yahaye kaze Yesu uwo munsi. Ku murongo wa 6 Bibiliya iratubwira ngo yururuka vuba, amwakirana akanyamuneza. Ariko kandi ngo abantu babibonye ngo bose baridodomba bati, ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyavyaha. Nababwiye ngo yarazwi ko ari umunyavyaha. Yesu rero abantu ntibibaza yuko yoja kubana canke kwegera abanyavyaha. Vyama bibatera ingorane iminsi yose, bakavuga bati aganira n'abanyavyaha, arareka bakamukorako, abagwaye imibembe akabakorako mu kubakiza. Abantu bagomba ngo umutakatifu uwera abane n'abera gusa. Ariko Yesu intego yiwe yo kuza mw'isi yari yaje kurondera no gukiza icari carazimiye. Abo nyene nibo Yesu yagomba kubana nabo. Abo nyene nibo Yesu yashaka kugendera no kwicarana nabo kugira ngo bakizwe. Aha hari ijambo riryoshe cyane. Yesu ni umugenzi, ni inshuti yabo batarabo kwifuzwa, ni inshuti y'abagorwa, ni inshuti y'abanyavyaha, ni inshuti y'abagwaye, ni inshuti y'ababuraniwe, ni inshuti y'ababuze iyo baja niyo bava, ni inshuti y'abafise ibibazo, abatawe, abigijweyo. Yesu ni inshuti yawe uwo uri wese, aho uri hose. Yesu aduhezagire cyane. Zakayo rero
nubwo byateye abantu kwidodomba, wewe yagize umunezero. Kwakira Yesu mu mutima wawe, mu nzu yawe, mu muryango wawe, bihindura byose. Yesu aguhindukira nk'icirore, umuravye wibona wese, wibona ingeso zawe, wibona ibikorwa vyawe, wibona imvugo zawe, wibona ibitagenda neza byose. Noneho ubwo nyene ukikomanda kwihana, ubwo nyene ukikomanda guhinduka. Imana idufashe kubana na Yesu, kwakira Yesu. Mbega umunezero we! Zakayo ubwo nyene ngo yahise ahagarara ngo abwira umwami ati, raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhabora, kandi ngo umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Ukwihana nyakuri gufise ivyamwa. Zakayo yabonye Yesu atangura kwihana byose, arihana kuko Yesu yarashitse muri we, kuko Yesu yaraje mu mutima wiwe. Kumbure hano Luka ntiyatubwiye ido nido akantu ku kandi ngene byagenze, ngene baciye bava ngaho bafatanye, ngira Yesu amufashe ku rutugu bagenda mu nziwe, ariko atubwira bikeya. Kumbure baragiye aramwakira mu nzu, kumbure yatumiye abandi bagenzi biwe, abandi batoza kori, abandi banyabyaha ati muze ndafise umushitsi. Ivyo byose Luka ntaca abitubwira ko hano, ariko igihambaye Luka aratubwira yuko yemwe yagize umunezero udasanzwe, umunezero umutera gukuraho ibidashimisha Yesu byose, umunezero umutera gusubiza ivyo yanyaze, uwo munezero umutera gufata ubutunzi bwiwe, ica kabiri cabwo kubuha aboro. Imana ishimwe cyane. Ukwihana nyakuri gufise ivyamwa. Umuntu iyo yihanye arahinduka, agahinduka bikagaragara, agahinduka amahanga akabibona, agahinduka abantu bugaca bakavuga bati wewe wahindutse, agahinduka abantu bakavuga bati ye wewe ntukiri wa wundi, agahinduka abantu bati kutakivuga kwa kundi, wewe kutagiteramira hahandi, wewe kutaki wewe umenga ntukiboneka. Ukwihana nyakuri gufise ivyamwa. Ivyamwa gusa bitari mu majambo, ivyamwa biri mu bikorwa. Kabona umuntu asigaye akunda batahora akunda, aganiriza batahora aganiriza, afasha batahora afasha, abo isi itari kuyumvira ko yofasha, ugasanga asigaye abafasha. Imana idufashe. Zakayo warahagarara abwira umwami ati, raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Urumva uko kwihana? Uwo nagunze wese atukwihana kwanje sinihana gusa ngo nje ntaha, oya, uwo nagunze ndamusubiza incuro 4. Imana idufashe cyane. Yesu nawe ngo acamuvugako ati, uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, ngo kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Haleluya. Uwihanye, uwatuye, uwakiriye Yesu Kristo, ubuvutse bwa kabiri, abacitse umwana wa Aburahamu. Uwari ruhebwa, uwari umuhemu, uboneka ko ari umunyabyaha, kandi koko yari umunyabyaha, kubera yakiriye Yesu Kristo mu mutima wiwe, agakiza gashitse mu nzu yiwe, agakiza gashitse mu mutima wiwe, ngo kuva uyu munsi nawe abaye umwana wa Aburahamu. Yesu ahabwa icubahiro. Inkuru ya Zakayo rero iratwereka yuko iyo umuntu yihanye neza, yemera ko atagororotse, akakira ukugororoka k'umugororotsi Yesu Kristo, kuva uwo munsi ntasubira kubona isi uko yayibona, ntasubira kubona ibintu uko yabibona, ntasubira kuba wa wundi. Ibintu byose birahinduka. Kuva uwo munsi umuntu ntasubira kubona ibyo afise ko ari ibyiwe, atahura ko ubutunzi afise ari ubw'Imana, agatahura kandi ko ibyo afise agomba akwiye kubisiga agakurikira Yesu Kristo.
ko bidakwiye kumubuza gukurikira Yesu Kristo. Mu yandi majambo, ntibisubira kuba arivyo bimuganza ngo bimurongore canke ngo bimuyobore. Uwumaze gukizwa, uwakiriye Yesu Kristo arasubiza ivyo yanyaze canke ivyo vyose afise mu buryo butemewe, mu buryo butari bwo. Umunsi umuntu yakiriye Yesu Kristo, uwo munsi kuko uhita wibona ukabona ivyaha vyawe, ukabona ivyo wagendeyemwo bitari vyo, umutima ukakubwira aho nyene ngo tunganya iki, tunganya na kirya, ihane na kirya, ihane na kirya, atura na kirya, heba na kirya, bivemwo, va muri biriya, va muri bariya, bavemwo mu buryo atari ubwo kubaheba, ahubwo kuva mu ngeso mbi ugenderamwo hamwe nabo. Yesu ashimwe cane. Akarorero turiko turaraba ka Zakayo na karorero tubona neza yuko Zakayo nawe mu mutima iwe yahise yibwira, yahise yumva yuko ategerezwa gusubiza ivyo yanyaze vyose. Imana idufashe. Iyi nkuru ya Zakayo iratwigisha ikindi kintu, iratwigisha ku butunzi, ku vyo dufise. Zakayo twasomye yuko yahise avuga ati ivyo mfise vyose ngomba mfate igice cavyo ndabigaburire aboro. Mu gice c'imbere yaho, aho muri Luka igice ca 18, duhereye ku murongo wa 18, tubona inkuru y'uwo mutunzi. Uwo mutunzi ngo yaje kwa Yesu, aravuga ati Yesu, mbega yamwise mwigisha, ubona nokora iki ngo nze ndagwe ubwami bw'Imana? Yesu aramubwira ati urazi ngene bikwiye kugenda, genda witondere amabwirizwa yose. Arayamubwira, yasubiramwo. Uwo mutunzi aramubwira ati ivyo navyitondeye kuva kera nkiri umuhungu mutoya. Yesu aramubwira ati hari ico ugihajije, uhajije kimwe gusa. Genda ushora ivyo ufise vyose ubiha aboro, nubikora gutyo uzoronka ubutunzi mw'ijuru, hanyuma ucuza unkurikire. Muzi cabaye, uwo musore ngo yaciye ababara cane, arigirirwa cane. Kubera iki? Bibiliya ivuga ngo kubera yari afise ubutunzi bwinshi. Yesu acabwira abantu ati yemwe mwabibonye, ati biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Kugira ubutunzi si icaha, ariko ubutunzi ntibukagukontrole. Wagira bike, wagira vyinshi, yewe uri kuranyumviriza, ivyo ufise vyose ntaba ari vyo bikurangira iyo uja, ahubwo aba ari wewe ubirangira iyo bija n'ico bikora. Tubikoreshereze Imana, tubisangire n'abandi, duhe aboro. Yesu yaradukunze, aradupfira ku musaraba, atanga ikimazi c'umubiri wiwe, amaraso yiwe, ayo niyo atweza ivyaha vyose. Ikibazo rero mfise kuri wewe ni iki, kivuga ngo mbega uwu Yesu yagupfiriye, mbega uwu Yesu yakubereye ikimazi c'ivyaha vyawe, umwishuye iki? Agusaba ikintu kimwe gusa, arakubwira ati yewe nyakira, yewe niwemere, niwizere igikorwa nagukoreye, naragupfiriye, nuvyizere gusa. Agusaba kumwakira mu mutima wawe, hanyuma akakubera umwami, akakubabarira ivyaha vyawe vyose wakoze. Nubikora gutyo, numwemera, numwakira, numwizera, ukihana, uzoba uvutse ubwa kabiri. Nkuko mpunze kubivuga, kuva uwo munsi you will never be the same. Ntabwo uzongera kuba wa wundi. Imana idufashe. Ntiwirengagize iryo jwi rikubwira gusubiza ivyo wivye. Ntiwirengagize iryo jwi rikubwira guharira uwo wagiriye nabi. Ntiwirengagize iryo jwi rikubwira gusaba imbabazi urya nawe wagiriye nabi. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Haleluya. Nimba wizeye, ufatanye nanje, uce bugufi mu mutima wawe, aho uri hose, ndagusengere mu izina rya Yesu Kristo. Mana uri mw'ijuru, fasha uwo muntu wese ariko agwana n'ijwi ryawe.
fasha uwo muntu wese aciye bugufi mu mutima wiwe, uwo muntu wese yimenye akemera ko ari umunyabyaha, numwakire, numuharire, numuhindure umwana wawe. Urakoze Mana, ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze byose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.